nitwa Habyarimana Aimé ndongoye iri shyirahamwe ryo muri Tambuka Shoes Company. Tambuka Shoes Company ni uruganda rukora ibirato. Uruganda ni jewe narutanguje mbonye yuko akazi bigora na kuronka ku bajeni cyane cyane, hama ndagerageza ndakora ndi jenyene, ndabona yuko hageze yaho ntakibishoboye, cyafata ingingo yo gushobora gufasha abandi gwaruka kutagira akazi, baba bahejeje amashuri ntibaronke icyo babandanya bakora, hama ndabafata kugira tuje hamwe kugira nabo ndabigisha uwo mwuga. Tambuka Shoes Company ihurikiyemo ubwa mbere jewe hamwe n'abandi bahejeje amashuri ariko batashoboye kubandanya biga ngo babandanize kuri kaminuza. Harimo n'undi mugwi batashoboye kuja muri kaminuza, ariko nabone umuntu wari wese ku mpano Imana yamuhaye afise ubwenge akagira n'amaboko eka n'ubumugaye ashobora kugira icyo yifashishije. Yuko Tambuka Shoes Company yatanguye maze kubona yuko akazi kagoye kuboneka, hama kuko nari naragiriwe amahirwe bijanye n'ibihugu byagiye hamwe bikagira Afurika y'ubuseruko, baragiriwe amahirwe barashobora gutoranyamo abafise impano kugira batwigishe gukora ibintu bijanye n'ibirato. Aho iyi kampani yanje Tambuka Shoes Company yari bwatangure, ariko mu nyuma baratugiriye mu nyuma yaho niho haciye iyo formation iheze na stage professionnel biheze, niho nagize icyumviro nanje ciwanje cyo kugira ntangure entreprise yiwanje. Muri shyirahamwe ryacu dukora ibirato n'amasandali n'amasentire. Twashimye kuryita Tambuka Shoes Company kuko iyo umuntu aronse ikintu agira izina rishobora guhitandukanya n'ivy'abandi. Je nashimye kuryita Tambuka Shoes Company kuko mu gutambuka kugira dukingire ibirenge twari dukeneye kwambara ibirato, icyo gituma naryise Tambuka Shoes Company. Ndavye aho twatanguriye naho tugeze ubu, ntambuko yoyo iramaze kuboneka kuko natanguye ndi jenyene, ntangura mu buryo butari bworoshe, ariko kwihangana no kubandanya umuntu akora nibyo byatumye shika aho nshitse uyu munsi. Icyo nishimira ubwa mbere, ndishimira Imana yampaye ubuzima ikampa n'ubwenge bwo gukora, hama ndashimira n'abavyeyi bandeze kuko nabo baragize icyo bafashamwo kugira ashobore kuja ku ishuri. Ndashimira n'igihugu cyitaho ugwaruka mu kugwigisha, bakatwigisha n'imyuga mu kwigira, bakatwigisha gusoma, ukwandika, bakatwigisha n'uburyo bwo gushobora gukora ibikorwa umuntu agashobora kubandanya ubuzima bitagoranye cyane. Ubu wenda afise ugwaruka ndiko ndigisha ni bane, umutare twatanguranye ubu byongora kudesidako neza kuko ariko ndibuka yuko natanguranye akanusu kikora sinzi ko ashaka kubitahura neza. Dufate endemi ya kora, ntangwana n'ipiesi imwe y'urushati, hama na de nashobora guproduza nahise umutahe w'ibirato nka bitatu. Icyo gihe natangwana ibirato bitatu nuko byari bigorana cyane. Ibyo bitatu si ukuvuga yuko nari mvise kubikora ngo ndabiheze byose, narabanje ndakora kimwe, hama kimaze kugurishwa niho nagaruka nkabandanya ibyo bindi. Ariko ubu turageze yaho dushobora guproduza nk'ibirato nka bibiri
bivanye n'ubumenyi umuntu aba afise n'izo nguvu zica ziyongera z'abandi, kuko ivyo birato nka bitatu byarashobora gutwara nk'indwi yose, ariko ubu tugiye hamwe tugafashanya ubu biriko biraza turashobora gukora ibirato bibiri. Ariko nahone hariho ikibazo cy'uko usanga hari igihe isoko itabonetse, hanini duca dukora suiva ya demande. Iyo hari demande aho turashobora gukora bivanye n'umwimbo tuba dufise, kuko yaba byari bishoboka umuntu yoguma akora, ariko mu gihe umuntu akoze ibintu ntibisohoke haba hari ingorane. Bisaba yuko dukorera bivanye n'umuvuduko w'abantu baza kudushorera. Amashini si twebwe twashoboye kuyigurira. Hariho umugenzi yampaye amakuru arambarira yuko amaze kubona impano y'iwanje, arambarira yuko mu gihugu hariho amashirahamwe afasha urwaruka rugomba kwiteza imbere. Aho ndashimira ishirahamwe rya Adisco, ndashimira n'ishirahamwe rya Search from Campground, nibo bashoboye kumfasha kugira ashobore kuronka ibi bikoresho. Ku mutahe tuba tumaze kugira ko ubuye turaba nk'ibirato tuba tumaze gukora, nivyo bica dufata yuko ari umutahe w'ukuri ugezweho. Woba wababa bivanye n'ibirato dukora mu matuwamiri intambamyi nyamukuru, nuko bivanye n'ibintu vyakigiye birashikira igihugu. Turabona yuko habaye ikiza cya coronavirus, hakaba n'ibindi impanuka zishika umuntu aba atiteguriye, tugasanga turabura amaproduit tuba dukeneye, kuko hariho amaproduit dukura hanze y'igihugu n'ayandi dushaka gukora ngaha mu gihugu. Izo nizo ntambanyi hanini. Izindi ntambanyi ku bikoresho tuba dukeneye, hari ibikoresho tudashobora kuronka, biba bisaba yuko byova hanze y'igihugu, n'ubumenyi buba umuntu aba akeneye kuronka buba budakwiriye nk'uko umuntu aba abyifuza kugira ashobore guhangana n'ayandi mahinguriro akora ibirato. Iyindi ntambanyi hari niyo kutaronka ibikoresho bikwiriye n'abakozi bakwiriye, kuko icyo nacyo ni iyindi ntambanyi nini cyane, kuko uruganda rusaba abantu baba bafise ubumenyi bukwiriye kugira bashobore guproduza. Gutanga ubwo bumenyi naho ni ikindi kibazo kigoye cyane, umuntu asanzwe atashoboye kwifasha wenyine. Ukuntu duhora tugerageza kuzitorera inyishu, turaraba amaproduit ibindi birato biba biri ku isoko, tumaze kubona ivyo birato tukaraba ukungene bimeze, hama tukaraba ukungene twoshobora guhinyanyura natwe gukora byiza gusumba. Ubwo mu cyo dusaba abajejwe intwaro, nk'uko bama badufashije bakatwitaho kugira dushobore natwe kwiteza imbere, nk'uko umukuru w'igihugu yavuze ati umuntu wose uronka icyo ufungura n'umufuko uronka amafaranga. Turasaba yuko ku bantu dufise imitahe mito mito yuko budufasha kugira dushobore kuronka ingurane bitatugoye cyane. Tugashimira leta ukungene yashoboye gushyiraho ijya banki bije ishobora gufasha urwaruka kugira nabo bashobore kwiteza imbere. Tugasaba amashyirahamwe asanzwe akorera mu Burundi nk'uko bama babikoze, kuko jesi novuga yuko ataco bamfashe, ko Adisco yaramfashe na Search from Campground nayo niramfasha, kuko no ku bumenyi mfise bongereje ubwo nari mfise, barabona ati hamwe wohindura uko ukabigenza uku ushobora gutera imbere gusumba. Nico dutumiye ayandi mashirahamwe akorera mu Burundi, kuko birashika akaba n'ayandi mashirahamwe ariko arakorera ngaha mu Burundi yogira icyo adufashije, ariko ntidushoboye kuba tuyamenye.
hariho abandi bakora ibirato kandi abakora ibirato twese turazinanye kuko twaronse ubumenyi hamwe kuko mu nzenya hariho ishyirahamwe ryatwigishije ryigishije imigwi y'abantu itandukanye batwigishije turi nk'abantu nka 60 muri abo twaronse ubwo bumenyi nibo babo duca dukorana mu gukora ibirato kuko natwe twaragiye hamwe turabona yuko ubumenyi twaronse yuko tutoca dushwiragira uko nyene ngo umwe wese aje hari undi hari twaragize ishyirahamwe riduhuza ryitwa Femafoba. Iryo shyirahamwe rero habonetse inyigisho nshasha biroroha kugira batwegeranye kugira izo nyigisho tuzironkere hamwe niba hari ikindi kibazo tuba twagize naho nyene turaja hamwe kugira turabe iki kibazo kidushikiye twoshobora kugitorera inyishu dute icyo tudashoboye naho hariho ubushikiranganji bw'amahinguriro nabwone burabudufasha mu bibazo tuba tudashobora konkurence ndahari kuko hariho ibirato biba bije bivuye mu bindi bihugu ivyo birato biragira konkurence ku birato tuba dukora hariho n'ibirato bita occasion navyone biragira konkurence ivyo rero mu gihe twebwe tutarashobora guproduiza ngo dushobore guha ibirato abarundi bose ivyo wowe twosaba nico twoca dusaba kugira abajejwe intwaro kuko bariko barabikora ngubuye hari imashini ziheruka kuza nshasha twizera yuko izo zizoshobora kudufasha kugira dutange umusaruro munini hama tumaze gutanga umusaruro munini tuzosaba leta kuko yama yashoboje yandi mashirahamwe akayaha uburenganzira bwo gushobora gukora biyaguye kandi kugira dushobore natwe kuronka ibyo dushobora gushorera hanze y'igihugu. Ihangiro dufise muri kazoza nuko ugwaruka rutagira akazi boronka akazi kugira natwe ubumenyi twaronse dushobore kubusabikanya n'abandi tumaze kubusabikanya n'abandi duca turonka n'umwimbu ushemeye dushobora guha abarundi tugaha n'abanyamahanga. Uwo dukenera yo dusanga kuri Kotebu. Iyi marshe Kotebu ubu iramaze kumenyekana ngaha mu gisagara. Urishitse kuri iyo marshe Kotebu ucubona agence ya BCB. Umaze kubona iyo agence ya BCB uri imbere yaho hariho station ihari ari twebwe dukorera hepfo y'iyo station ni iyi Maison Saint Pierre. Uhagaze aho nyene kuri BCB ucubona etage ndende ihari iriko antenne ni yanditseko Maison Saint Pierre ariko na microfinance Fadeco na Icar. Twebwe aho niho dukorera kugira vyorohe neza. Turakufise umurongo wa telefone dukoresha ni 79 150 873. Yindi bashaka kuturonkako ni 69 206 665.